formation mu nyigisho zateguwe n'ikigo cyo kumenyesha amakuru Maison de la Presse. Mbega mubona ikintu mwahungukiye mutari muzi kumbure cyo bari giki? Murakoze cyane. Nitwa Martin Murerangabo, umumenyesha amakuru akorera mu Burundi kuri Radio Maria Burundi. Hanyuma izi nyigisho zatanzwe n'ikigo c'abamenyesha amakuru Maison de la Presse mu rurimi rw'Ikinofunofu. Novuga ko ni inyigisho zanyubatse ubwa mbere. Ni inyigisho ugerageje kuraba zaje kunyereka umubano mwiza nogiriranira n'abandi bamenyesha amakuru, na cyane n'inyigisho zanyeretse ingene noshobora kwifata mu gihe c'amatati mfashe nuko ndi umumenyesha amakuru, kuko akenshi nabonye ko hari amakosa bishika abamenyesha amakuru tugakora tutazi, na cyane usanga uhagaze ku ruhande rumwe mu gutatura amatati, kandi ibyo umwuga wo kumenyesha amakuru usanzwe unabitunze. Ariko umaze kubona izi nyigisho zivuga ico umumenyesha amakuru atahura amatati n'ingene yo yagabanya mu bisanzwe, izi nyigisho zanyeretse aho nkwiye guhagarara nk'umumenyesha amakuru mu gihe c'amatati. Yego, mugereranije n'uburemere bw'ivyigwa mukaraba umwanya zatanzwe, mubona byo byari bikwiranye? Ugerageje kuraba uburemere bw'ivyigwa ukaraba n'umwanya vyatanzwemo, ku bwanje novuga nto umwanya ni muto, kuko byari bikenewe ko abamenyesha amakuru izo nyigisho tuzihabwa tukazironka mbere mu mwanya urengeye wo twazihawemo, kuko nogira nti ni inyigisho zari zikwiye kuba ishingiro ku mumenyesha amakuru, kuko ahanini umumenyesha amakuru adashobora gutahura umuntu ari mu ngorane, ari mu kutumvikana, ahanini nawe nyine yashitse mu kutumvikana ntiyitaho. Rero ubwanje nogira nti uwo mwanya zatanzwemo iyo bavyoshoboka. Yego, kumbure hari icyo muba musaba nk'abafasha aba batanga izi nyigisho, abafasha muri iki gikorwa cyangwa kumbure n'iki kigo cya Maison de la Presse, hari icyo muba mugisaba kugira ngo kumbure inyigisho zize ziraba kandi zitari nke? Ubwanje nibaza ko nico ubwanje nibaza ko ico n'abandi bamenyesha amakuru bo ku bindi bimenyesha amakuru nagisaba, nuko ubwa mbere iki kigo cofashwa, aho ako nakamontera ku basanzwe bafasha iki kigo, nakamontera ku basanzwe bafasha kino kigo, bogerageza kugifata mu mugongo kugira ngo gishobore gushikana ubu bumenyi turose abamenyesha amakuru bose bo muri kino gihugu. Ikindi, iki kigo cogerageza kuraba ko hari iyindi mikangara mito yifuza ko kuba abamenyesha amakuru gifata mu mugongo, kuko si twebwe tubaye abamenyesha amakuru bwa mbere, kandi si na twebwe bizorangirira ko byari byiza ko iki kigo kigerageza guca no mu mashuri kikaraba uwo muntu akiri mu rwaruka yifuza kuzoba umumenyesha amakuru, kikanamumenyereza no gutembera hano kugira ngo akure yiyumva no kumenyesha amakuru. Muhejeje inyigisho zateguwe n'ikigo cyo kumenyesha amakuru Maison de la Presse, zateguriwe abamenyesha amakuru, ikintu cyagukoze ko cyane muri izi nyigisho ni iki? Ego, bakoze cyane. Twize ibintu byinshi, two turaba kumenyesha amakuru mu bihe by'amatati, turaba kumenyesha amakuru na cyane kurondera amakuru ku bantu bahamutse. Nukubwira ko ikintu cyandyoheye cyane ni ikintu gishasha, maze imyaka irenga 6 ndumenyesha amakuru, 6 irakwiye. Ikintu cyambere cyamimbaye no kumenye kuntu dukora amakuru kujanye n'abantu bahamutse. Mbega muntu yahamutse bameze gute, mbega twomwegera gute, mbega twomufasha gute, ni ibintu bikomeye cyane. Mbega nyine none mwasanze mwegera gute umuntu afise izo ngorane mugiye kurondera amakuru? Nukuri twasanze mu kibani wacu, aho dusanzwe dutuye, aho dusanzwe tuba, mu mirimo ya misi yose abantu bahamutse bahari, baratweretse ukuntu bitandukanye k'umuntu ahamutse umumenya, umaze kumumenya akari gukora amakuru meza, kandi iyo mufasha agafasha n'ikibani dusanzwe dutuyemo. Ni ikintu ciza cyane, nibaza ko kigiye gufasha ibintu bikomeye cyane mu kazi kanje ka misi yose. Ego, hagomba habe amatora mu myaka mike cyangwa mbere no mu mezi make amatora
yo guhinyanyura ubwirizwa shingiro hari igihe bishika umutekano ntumere neza, muriteguye kuzotera imbere mu kumenyesha amakuru cyangwa muzohisha? Kumenyesha amakuru nagenda kubwireho ubwa mbere na mbere si umwuga ahubwo n'ibanga, ntawe uzohisha na buno rugo. Nico twishinze, si ukubera dufashwe neza mugabo nico twishinze, turi ngaha kugira tuvugira abatagira uruvugiro. Nacyo gituma n'ibihe ntibyoroshe na buke, kuvuga ko byoroshe nibe bizoba birimo bigoye cyane. Kuvuga nkuko twabyishinze, ibizoba byose tuzobikora, uko ibintu bizoba bimeze byose tuzobikora, bigora biguma tuzobikora kugira abanyagihugu n'abene gihugu kuri bamwe baronka inkuru nyayo y'ukuri idahengana n'igihugu cyacu kiyaboneke. Hari n'icyo muba musaba muri sense kugira ngo baze babafashe kugira ngo umwuga worohe? Bwa mbere na mbere ikigo sense ariko rwego rujeje gutungira kubimenyesha amakuru ngo dufata bwa mbere no kudufata mu mugongo, umutekano cyane umutekano, tugende kurondera amakuru duhagarike n'abandi kuko nibyo twamamye muri ico gihe rero cy'amatora n'igihe kiba kigoye cyane. Naco gituma sense ariko rwego ntibazofata ingingo kugira umuntu yavuze nabi bacahagarika ibikorwa byiwe, mugabo badufashe kugira umutekano wacu ubahirizwe, na cyane dutanga inkuru tugonorekewe, umutima uri hamwe, ni naho tuzotanga inkuru nzi. Ibyo nabyo ntibishobora gukunda tudakoreye mu mutekano. Ndagushimiye Majesté. Ndagushimiye.